Ifungwa rya Bob Rugurika ngira kugira umuntu abisigure neza yovuga ko n'amagorofa y'amafuti ahejeje gukorwa na leta y'u Burundi, kuko icyambere umuntu wese muri kino gihugu kw'isi yose acabona mu mutwe yumvise ko Bob Rugurika yafunzwe azira arya makuru bamaze iminsi batwumvisha kuri kurya kugandagurwa kwa barya batamakazi. Umuntu wese yumvise ko yafunzwe azize ico aca yumva ko bamubwiye yuko leta y'u Burundi iri kwirakingira abantu bishe barya batamakazi. Abafunze Bob Rugurika bambaye ibara bitagira uko ringana ritazobavako, bambitse ibara leta y'u Burundi, twese turambaye ibara kuko byitwa yuko leta y'uwacu yishe bariya batamakazi batatu. Nico bica bisigura. Ikindi cya kabiri mbona gihambaye cyane kuri biriya bintu bamwagirije ugiye kubiraba, wowe uragiriza umuntu ko yafashije cyo nko yo bari mu kwica bari abantu ukamwagiriza ngo ntiyamenyesheje amwicanye hari atani ikindi yakoze atari ico. Erega kurya kuja kubitohoza akagenda gatohoza akarondera bikamara amezi n'amezi, ko twese turabizi ko byamaze amezi n'amezi, akabishira habona ukamwagiriza ngo yahishije amazina y'abantu akavugwa naka uwabikoze umwe mu babikoze akavuga ntihishe akavuga ati je narimwo nari kumwe na naka, hanyuma ukaja gufata uwabivugishije. Nkuko nabivuze turambaye ibara twese, igihugu kirambaye ibara, kuko sinzi aho abayobozi biwacu bazosubira guca muri iyi si nibatanyaruka kugerageza gukosora ibigishobora gukosorwa. Ibyo nabyo no gukura Bob mu mvuto bagakurikira n'abari abantu bishe bari abatamakazi. Igihugu cyacu twica abatamakazi imyaka 83, 79, 70 n'iyindi. Ico gihugu ni nyabaki, iyo leta ni nyabaki. Ndabisubiremo turambaye ibara. Twumvise burya bwicanyi bw'abajya babikira bo mu Kamenge aho bita kwa Buyengero, twaraguye mu gahundwe. Mbere je no babwira yuko ubwo bwicanyi bwabaye jewe ndi mu bitaro muri Bumereke, ariko ishirahamwe ndongoye ya Prodashe ryo ryagumye ribandanya rigira amatohoza. Hanyuma bimwe twarabironse kandi atari bike, mugabo rero kugira turonke aho tubijana narijya tuzi ingene ubutungane bw'u Burundi bukora, twebwe byaraduteye amakenga kubera ko hariho n'amadosiye menshi twagiye turakora ko tukagira amatohoza, hanyuma mwamwe tukashikiriza ubutungane ariko tukarindira ikiyavamwo tukabura. Abikekwa kuri burya bwicanyi mwarabumvise bavugwa mu radio RPA. Hajya RPA ntugire ngo niyagize ajya amatohoza yonyene, twese twarabikoranye, twagiye turabihanahana. Na jewe ngire nka RPA barya abantu bavuze na twebwe twari twababwiwe. Rero nibwaba koko ubutungane buhari, mugabo je nkunda kwivugira nti ubutungane bw'u Burundi biragoye kuvuga ko buhari, mugabo ndavuga ko hariho abacamanza. Rero abacamanza nibagende bakorere kuri ibyo bintu tubashikiriza, ahari uguca barengera ku bantu bagafunga canke kuko babuze ingene bicwa. Mbere urazi baba bagirizwa ubwo bwicanyene yuko ari baca batangura kuza baratwirika inyuma tuhiga kugira batwice, hama babona birabananiye nta kindi baca barisimbirako atari ukugira ngo reka tumujane mu nyororo azaborereyo. Rero kuba ari ukugira bikingire. Kubona rero nk'ubashikiriza amanza bakingira abantu baba bavuzwe mu kibi nk'icyo n'ukuri birateye agahinda. Je nkagira nti muri icyo gihe mu bisurya aba yakoze kijya kibi, ahubwo n'uwo ari karatinya kumufata kumubaza ingene byagenze nawe nyene ari karamushigikira mu kibi. Ushigikira umunyakibi rero nawewe bacagufata nkawe. Nicyo gituma twogira tuti nukuri abo bacamanza bigenga ubuntu bagire matohoza, kuko byakose bajya babikira ntibazijana gutyo. Bob Rugurika bamufunze, yego na je narafunzwe,
mugabo urabona narapfunguwe harya ukuri kwamara ukuri ikinyoma cyamara ikinyoma harya umunyakiba haca hose agenda yitunga gatoke wenyene mugabo impera n'imperuka niyumvire yuko bazoguma bidegembya muri barabara bagenda abanyagihugu babona mwarabonye je abanyagihugu ingene bahatswe gutera amabuye ayubu mwarabonye babonye Adolfu ingene bashavu kaduze rero burya abanyagihugu harya bagendeye ku kintu yikiwe kiri mu mutima wabo kuri ndababwire impera n'imperuka amashira hamwe rero ariyamirije yivuye inyuma iryo hagarikwa n'ifungwa ry'uwo menyesha makuru yakoze umwuga yishimikije uko umwuga utunganijwe eka mbere yishimikije n'akaranga mutima k'umwuga wo kumenyesha makuru mu matohoza iyo radio RPA yakoze biraboneka neza ko yafashije kugira ngo haboneke inzira zokoregwa ko n'inzego zitandukanye zijejwe gutohoza kugira ngo mbere n'ubutungane buzikorere ko kugira ngo haboneke umuco kuyicwa ry'ababikira muri paruwasi ya Kamenge aya mashira hamwe agatangazwa no kubona mbere akaba yiyamirije ihagarikwa kubona nako Emmanuel Nkurukiye afadikanije mbere na procureur wo muri meri mushikiriza manza wo mu gisagara ca Bujumbura kubona baciye bafata ingingo yo gushita mu munyororo Bob Rugurika aya mashira hamwe asubiye kumenyesha yuko yifatikanije n'uwo mugenzi wacu Bob Rugurika kuko yafashwe ata mategeko namwe akurikijwe eka mbere akaba yafatiwe n'ubusa aha twomenyesha yuko aya mashira hamwe yose y'abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru hano mu Burundi asavye azofata ingingo zose zishoboka kugira ngo umumenyesha makuru ashobore kurekugwa eka mbere akaba asavye yuko uwo mumenyesha makuru yorekugwa vuba bwango eka mbere atagisaba amashira hamwe y'abamenyesha makuru n'imenyesha makuru mu Burundi akaba mbere aha asavye abanyagihugu bose bo mu Burundi eka mbere n'amakungu asanzwe afasha Burundi ko yoguma ariko araraba neza ibiriko biraba na cane cane akiyamiriza nayo nyene kuri ivyo kuri iryo honyangwa ry'uburenganzira bw'umumenyesha makuru ihonyangwa ry'uburenganzira bwo gushikiriza makuru busanzwe buri mu ibwirizwa nshingiro